ibihembo bitandukanye muri La Liga mu bakinyi beza muri the best abasimi buri birinjiye muri 11 canke n'abandi bitandukanye bitangure kumubona nko mu bakinyi batibwa ku mugano wa Buraya ndetse niyaje muri Barcelona hoko bakarusha ndetse na Ballon d'Or hava kanazo zitawukana n'igihe kimwe nta wisi abana rero norogero nyene Ballon d'Or yazazitwara ari muri kwa Barcelona yotegeza ko zitwara ari itangara zunguruka karakora nuko novuga ngo bimeze kwitwa Jean Varese novuga ngo agikuba ashobora kuba ari we mukino uvuga ngo yagize iki karafashe equipe yitwa Atletico de Madrid gushaka ko baronka intsinzi ko yagiye atsinda mu bivuga ibitsinshika kuri 2 novuga mu match ko rakina nuko novuga urukino twoshobora kuba turuvuga ko gwari kurahuza ino equipe ya Atletico de Madrid n'ino equipe yitwa de Madrid match ye kurangira bisi novuga ngo 5 kuri 2 nuko novuga ngo bimeze ariko kandi kurundi ruhande ni ijoro riheze cyo ku mugoroba wejo ino equipe yitwa FC Barcelona nayo yakira kina nuvuga ngo match bahora na kipe ya Real Sociedad no kinovuga ngo kwakorabera wanashaka ku kibuga ca FC Barcelona kino kibuga beshi basangwe bazi nk'uvuga ngo Stadio Olimpico Luis Company no match ivuga ngo ikirabera match iza kurangira ari sinuvuga ngo bishika kuri 2 kwa kimwe bifite byatsinzwe wanashaka ku ruhande rwa kipe ya Real Sociedad niyo nuvuga yatawe ku itsinda gitsindo ku munota nuvuga ngo wa 31 witwa Bongera yatanze pass witwa no Odriozora ukinyi wa kiera wa kipe yitwa Real Madrid mu kandi witwa Jire Kunde nawe yaciye aza agombora ku mutwe mwiza ku ipase ino mukinyi witwa Rashford ku 33 bacaza gutsinda uvuga itsindo munota 59 cy'umwanya muto utari muto natari muto cyane witwa Robert Lewandowski aza gutsinda ku ipase nziza y'umwana muto witwa Lamine witwa Robert Lewandowski nawe aza gutsinda igitsindo cyo ku mutwe uvuga ngo itsindo byose bya equipe yitwa FC Barcelona vyatsinzwe bijanye bivuye ku mutwe vyino equipe FC Barcelona ni match ruvuye abaye ku mugoroba naho no witwa Lamine yatsinze igitsindo ariko baza ko yacanka witwa Tako Kubo yarateye ni poto wanashaka cyagara kumenga igitsindo ngo bacinjire ariko match ikita kurangira ino equipe yitwa FC Barcelona itsinze equipe Real Sociedad ibitsindo bishika kuri 2 kwa kimwe ku mugoroba wejo uno munsi muri La Liga uri FC Barcelona canke Real Madrid kugira ngo bikunde kumva yuko kwitwa nk'umugwi uri favori cyane gutwara ino higano rya La Liga rero gusaba kutsinda ibino migwi kurikira begusaba kutsinda uri FC Barcelona gusaba kutsinda Real Madrid begusaba kutsinda Atletico de Madrid begusaba kutsinda Real Betis begusaba kutsinda Atletico Bilbao begusaba kutsinda na Valence rimwe nubwo bidakunze kuba binagaragara ko ari umugunze kugura ino migwigera kuri 2 hari gibi yivumuro gasangira jirago Real Madrid nubwo tubonye FC Barcelona ikunze kwitsinda ibitsindo byinshi kandi ranagusaba kutsinda na Osasuna ndetse niyo Real Sociedad irimo Real Sociedad numwe mu migwi nawo vuga ati twabonye muri 2014 washoye kugora cyane no mugwa FC Barcelona ndetse no mu mwaka uheze bananayitsinze ino Real Sociedad yatsinze urukino rwa ari mugwa FC Barcelona igisindo kimwe kubusa biza kurangira biraniranye ko FC Barcelona kigombora bari muhira hari iwabo ariko urukino retour byarakunze ko FC Barcelona igaruka igatsinda ino Real Sociedad ariko kandi ino Real Sociedad numwe mu migwi dukunze kubona ko ari gukunze kugura ino migwi igera kuri 2 haba FC Barcelona ndetse na Real Madrid kandi kanatsinda ku munsi wejo urabona ko bikunda cyane ko Real Sociedad bashobora kunganya no mu FC Barcelona ko barabona ko FC Barcelona nivyo batsinze bagomboye ico gitsindo ca mbere bashobora gutsindwa na Real Sociedad kanatsinda FC Barcelona kino gihe ni wa mugwi nubwo utsinde ibitsindo 2 ubona ko batogira pressure ubona ko batohangayikwa n'ico gitsindo kimwe canke ivyo 2 wabatsinze kuko uno munsi abaraho bakunze kubita ngo ni waze wa comeback uriko urumva numugwi ubona yuko no kukanyuma ku minota 85 ubona ko bagifise icizere bagifise no kwizera muri bo yuko hakiriho umwanya mu girukino rutarahera ko kugombora ibitsindo 2 bigishoboka mu minota 5 isigaye ari navyo bintu byatumye tubona Real Madrid ya kera bayita ni wa mugwi wa ya minota ukabona Real Madrid wayitsinze mu minota 2 gusira kugomba ibitsindo bigira kuri 2 mu minota ya nyuma 5 urukino rugira ruhere baraje kugomba ibitsindo bigira kuri 3 ukabona ko neza neza Real Madrid ni wa mugutava ku bintu mu gifirimbi ya nyuma itaravuga FC Barcelona kino gihere niko imeze rero novuga ati FC Barcelona gutsinda Real Sociedad byari bimwe mu bintu bikenewe cyane ngira kamaro kuri ro mumenyeza de chance Afrique koko natsinda mu gihe mukeba wayo yarafashe kibanza ca mbere abasumba amatagira kuri 2 Real Madrid yatakaje imbere Atletico de Madrid byasaba reko FC Barcelona profita kano kanya kugira ngo baze batsinde Real Sociedad bikunde ko bafata kibanza ca mbere bize biborohere kumva yuko bariko baragwana kubera yuko bazi ko Real Madrid mukeba wayo
hari avance bamaze kumujya kwanza ubwa mbere deje rero novuga ati ko gwari ukinongira akamaro cyane kuri FC Barcelona twarabonye abana bakinyi nk'abajire kunde baza bakagombora igitsindo cyashoboye gutsindwa n'umugwi wa Atletico wa Real Sociedad ukabona yuko ni FC Barcelona je gukina runo kintu defise bamwe muri babakinyi novuga ati ngira akamaro cyane muri no mugwi ni bafise John Garcia munyezamu wa mbere uno mugwi wa FC Barcelona ni bafise Rafael Luis Diaz Beloli ni bafise abakinyi nk'aba Alexis Barde nivyo yamaze kuba no mu mvune ariko Hansi Fikianse kuba namukoresha ku rukino rw'ejo mu gihe mubikiye urukino bazoza gukina na Paris ku munsi wa gatatu ukabona ko hari abana bagiye kuba banatanguzwa nk'aba Dro Fernandez yagiye kuba natanguzwa kuri nimero 10 yagiye ukabona Rooney Badge yagiye kuba natanguzwa ivyo byose nabitahuye mu buryo bwa Dro Fernandez yatanguye mu gihe ubona ko Daniel Rumohari ariko ukabona ko Dieta Hansi Flick hari agaciro kanini cyane yahaye urukino rwo ku munsi wa gatatu rwa Paris Saint-Germain gusumba uko yari kuza kuruhisha abakinyi kuri urukino rwa Real Sociedad ariko kanatsinda hari zimwe muri elema yagiye gukoresha nkangira akamaro mu FC Barcelona kuko FC Barcelona no munsi ufise Frankie de Jong ugafise na Pedri Gonzalez amahirwe yo gutsinda ubu yafise ibice 85 kwijana ukaba kandi ufise nk'abakinyi nka Marcus Rashford ubona ko neza na neza muri kino gihe hasa no witoye neza muri zino systeme zo mu FC Barcelona nubwo tutarinjira mu kibuga indane ngo tuvuge umukinyi ku wundi reka nce nk'umuca ko ndengana nka Marcus Rashford ni umukinyi yamaze kuba nagaragaza yuko yamaze kwitora muri zino systeme doje zo mu FC Barcelona kanatsinda buri rukino rwose ubona yuko adatsinze ashobora kuza gatangamo assist ubona ko kandi Jire Kunde ni wa mukinyi yamaze kuba mwiza cyane no musi ufise Jire Kunde ubuzi neza neza ko ufise aba right back beza ufise mu right back mwiza ari muri ni mwiza pe kanatsinda no muri babiri bambeje mba numva ko Jire Kunde ushobora kumusangamo rero novuga ati ni kimwe mu kintu ciza cyane FC Barcelona yakoze cyasabwa cyane kanini kutegeza kuza kugikora kuza kurondera amanota agira kuri atatu imbere ya Real Sociedad banabikoze batsinze nubwo ubona ko mengo mu minota ya nyuma baje kwinjira no musore Tek Fuso Kubo yateye poto hari yambisano asa nuwabagoye cyane haswe no kunabagombora kandi byanyeretse ikintu kimwe giti FC Barcelona mu minota ya nyuma hari ukuntu bihagaze ko barijejera barabona nkaho umengo ino Real Sociedad nta bushobozi ifite bwo kubagombora ukabona ko bajire kunde bava inyuma hari ukuntu badugana umupira hagati ukabona ko bakora ibintu bidatahuritse ukabona niyo ko barikura ku mupira vyihuse bamanza gukira amakorose bakabaka umupira ukaduga imbere ukabona ko barora darojo inyuma hari ukuntu bako baragaya ino attack ya Real Sociedad ukabona nkaho umengo burya n'igisindo baba hakije iyo Ronaldo aja akaza gahagarara kuko Frankie de Jong ngo hari ukuntu yamurese yibaza ngo ni offside rero itombora yose bagize Ronaldo Araujo ntiyagombye kuva ku bintu yagumye mwiruka ko uno mukinyi wa umengo yari Oriezabal yagumye mwiruka ko biza kurangira umupira ucishije hejuru benshi bari bibaza ko ari offside ariko biza kurangira ibaye corner kuko umupira woje Sezini na ukoze kuca hanze rero byanyeretse iki hari ukuntu FC Barcelona muri rusangi yavuye muri je ikirakina ibintu umengo bitaboneka ko mengo hari ukuntu yakenge no Real Sociedad yabonye nkaho umengo nabushobozi bwo kugombora bafise rero byagiye kunyereka ko iyo bikaza gukunda uno Tek Fuso Kubo ijya poto yateye ikaza kwinjira mu igori byari kugorana cyane ko ino FC Barcelona iza kugura amanota 3 kuri no mugwi ariko kandi urukino rwagiye kugaragara nk'urukino rworoshye cyane nyuma yo kwinjiza umusore Lamine Yamal aho ubona y'umengo uno mwana ni nk'urufunguruzo rw'insinzi kuri umugwi wa FC Barcelona kuko numwe mu bakinyi ubona yuko umengo situation yo barimo ari ibintu byoshe cyane kuyikuramo novuga ati muri rusangi byakunze ko FC Barcelona ikunda nubwo yagiye kuinasamara mu mpera z'urukino ariko finally byakunze kwitahukana amanota agera kuri atatu Barcelona narenda bababariye wareba ikigongo ntanze ikigongwe kabisa ku Barcelona Barcelona narenda bababariye ibyo bankoreye muri 2006 bankubitira muri finale ya Champions League bakubita wewe umugabo yitwa bakubita barashi hariye n'ibyo ushatse kuvuga Samuel Eto'o n'umugabo yitwa Beteri batsinda ibitsindo kuri passe zose zari zitanzwe n'umugabo yitwa Larson buryo Larson ndiko ndamuraba madamona mu mugabo yitwa cyane umugabo yitwa Ferran Torres nukuvuga ni wa mugabo novuga ko yarafise mobilité mu kibuga yazunguruka karaba abagenzi bakabakinisha kagira gute ukabona yuko ariko aritanga mu busatiriza akora ibintu bishoboka byose kugira ngo ahinsinze Barcelona kandi kanatsinda akaba wa mugabo uretse no gutsinda gusa ko yari umwe mu bihangange byari bikomeye mu gutsinda mugabo yari umwe mu bakabo novuga ngo bafasha cyane Barcelona novuga ngo gukina no gutsinda nabivugire ku cyo nyene gukina no gutsinda kubera ko arasubira inyuma agafasha abakinyi gukina kandi kanatsinda mu kubijanye no kubona izamu yari umukinyi w'igihanga mugabo urukino yatanze imipira ibiri ziva mu gutsinda
umukinnyi yatsinze igitsindo kigira kabiri yari umugabo witwa Beteri. Uyu mugabo nawe ameze nka Jirekunde yakina nawe nyine kuri ruriya ruhande. Par exemple nibaza ko abantu bariko bararabangira ngo umuntu wa hafi yakinye nkawe ni umugabo witwa Dani Alves yakinye muri Barcelona. Dani Alves yabaye wa mugabo azi kunyaruka zunguruka gira gute, mugabo wewe yari umukinnyi atekereje kandi atekanye kuno kwa Jirekunde, kubera ko Dani Alves yari ameze nk'umusazi mu kibuga. Ubu yari ameze nka Jirekunde par exemple, yarafasha cyane mu bijanye no gusatira, akaba umukinnyi anyaruka kandi agira gute, anafasha no mu byo kuzibira cyane. Nuvuga ko Barcelona bafise kano kanya karite nyinshi zitandukanye zitegerezwa canke zishobora kwakura muri pressure. Umwanya Barcelona mushobora kubutera pressure nkuko Sociedad bariko barabikora ivyo byakeye. Mugabo Lamine Yamal yinjira mwese mugaca mutangura guhukwa no kwibaza ngo turaza kubigenza gute, ubu naho ko umugabo nyene vyose yamaze kwinjira mu kibuga aje gukora ivyo ajejwe gukora. Uwo munsi mushobora gukina vyose mugabo ufise mugabo yitwa Ferran Torres canke Robert Lewandowski kubera ko warushaho n'umugabo Rarson nk'ubu stare kanatsinda n'uburambere Lewandowski ari hejuru cyane gose cyane. Uyu mufise mu kibuga uburemye uzi neza ngo buri defense yose itegerezwa kuba izi neza ngo izina ryitwa Robert Lewandowski mukinya amaze gutsinda ibitsindo birenga 150 ari mu kibuga. Je ubanje nemeza ngo ugerageje kuraba Barcelona yiki gihe bafise qualité zose zibisabwa kugira ngo bikure ku equipe yose bashobora gukina. Niyo mpamvu tababariye n'umutima w'ugwa. Rero je kubwanje par exemple Pedri Gonzalez abahari, Frankie de Jong abahari. Frankie we ni byose vya Barcelona. Kuri gihe nubwo novuga ngo bi arakora mugabo kubera ko ataje imbere. Pedri Gonzalez ni waza kumariza akazi kose gakozwe na De Jong, hanyuma Pedri akaza gutanga ibaro vyiza mu kibuga. Mugabo je kubwanje nemeza ngo akazi Cambere gakomeye ka Barcelona gakugwa n'umugabo ataboneka mu kibuga yitwa Frankie de Jong. Hanyuma Frank amaze gukora ubufise na Pedri nawe nyina gukora ko pressure yose kubera ko afise iyo qualité yo kugumana umupira n'imiburi buri misegonda 3 kubera ko arashobora gucenga abakinyi 3 4 5. Erega nasanze muri FC Barcelona Frankie de Jong ndabijanye muri shusho yo kubaka arubaka Pedri agasakara. Yego Pedri arasakara De Jong yubaka De Jong arubaka Pedri agasakara. Basi rakavuga kino kintu mu bisanzwe Pedri ameze nk'umufundi. Hanyuma umugabo witwa nako De Jong ameze nk'umufundi. Hanyuma umugabo witwa Pedri Gonzalez ameze nk'umu-engineer. Nahindendeye ko abombwira ko babonzanira abantuze babandi abayede ni brende. De Jong n'umufundi. Unukuvuga De Jong n'umufundi. Pedri ni engineer. Ukuvuga umufundi byose araza kubyubaka. Engineer biraza kumusaba kuba hagaze haje inyuma gusa kugira ngo arabe ngo kajya kantu kari gakwiye gukusugwa kuno. Tukagira kujya atakanye rabukagire ukunye ati haje kosora kanaka. Rero novuga ngo hari kuno De Jong akina mugabo akifashisha ubwenge bwa Pedri Gonzalez kugira ngo ibintu bigende neza. Kubera ko De Jong ahantu hoba hagiye kumunanirana hato Pedri Gonzalez aba yaje kugira ngo hakosore, hanyuma Pedri ashikare imipira mu basatiriza ibintu bigende neza ashobore gutsinda igitsindo canke se atanga imipira abandi batsinda. Barcelona ikindi kintu baca bafita nk'Imana muri ko. Yego bafise akantu keza nivyo sino kwinjiza Imana muri football kubera ko ndiko ndavanga ibintu. Novuga ngo bafise uwundi muntu acaza ari byose kuri Barcelona yitwa Lamine Yamal ashobora kwikura muri situation zose Barcelona bashobora kwisanga muzo bagora. Par exemple nk'ico C'était Ronaldinho twari ko turaba mu kibuga yari Neymar Junior nabiraba nkaburi ivyo ndiko ndabona byose byari ukabona basi hari ukuntu nabonye kuko ijya post ya Lamine Yamal yagiye kwinjiramo yatangwemo no musore Runi Baji. Rero no Runi Baji ego nivyo nta mipira yononye ariko warabona ko ari wa mukinya habwa umupira ukabona ko bimugoye ko arengana bimusabye ko asubira inyuma ko asize umupira kwa kunde cyangwa ko umanura hagati ariko Lamine Yamal amaze kwinjira ukabona ko mego biroroshe ko arengana yategerezwa. Urumva burya Lamine Yamal yoshaka kugutuma ubonekana ko uri wa mumenyezi utateguye umugwi cyangwa yoshaka kugutuma ubonekana ko utari umukinyi mwiza mu defense. Houston ubu nkiyo par exemple bambwira bati we Patrick Carrier isa niheze oya ngukine tuguforume hanyuma ucuza buri weekend uzokwame ufatanye na Lamine Yamal. Oya arakuvugana nimba mwona hamemvye ivyo iyo uwo miliyoni w'amafaranga y'amaye ndayahevye nimba vy'ukuri ntazoca nza ndasiba canke negura umwanya shaki ayo mafaranga ndayahevye na Lamine Yamal yigukina. Erega nabonye urabona kandi ntanaguciyemo Patrick ndibuka je nkiri muto muvye wanje niwe yagize ko ntera inkuru mama wanje yakunda kumbwira ati wowe uvuye ku ishuri ugasanga ndiko nacumba ubugari kuko wari umwana ukunda umuceri ukuntu ugasanga ndiko nacumba ubugari waje utangwa kuvuga ati ngo aho wagombye uburyo ntajya. Rero wari umu defenseur bakaguha igipima ati wewe ku rukino tuzokina na FC Barcelona nivyakunda kuzibira neza
tuzokongera umushahara ugaca usanga ariko kuzibira neza bagutumye uzibira kuri Yamal uzozibira kuri Yamal ugaca usanga rero wavuze ati aho wagombye uburyo mutampemba uraza ayo masezerano ati nabumvise hari nabumvise mwagombye uburyo par mutampemba exemple ngo bumbwiye ngo tuzokwevariwa amafaranga uzohembwa ku rukino uzohura na Barcelona ndiko nkina kuri uryo ruhande rwa Lamine Yamal est-ce que novyemera ko ivyo biganiro vyo banda oya reka no byari byo bishoboka ivyo biganiro sinabibana bavuga ko ufise Lamine Yamal ufise byinshi bishoboka kugira ngo ushobore gutsinda equipe zitandukanye ubwo bitwa Sergio Francisco umenyereza wa Real Sociedad niwe yavuze ngo gukinura na Lamine Yamal niboneka giwe ryonyene mu rutonde kumva ko arimwo gusa ko ari Lamine Yamal azawukina urwo rukino iterabwoba aravuga ngo mu by'ukuri biragoye kumuhagarika nubwo kwinjiza abandi bakinyi bashasha mu kibuga ngo baje kumuhagarika biraryoshe cyane kumubona akina ashobora kuba ari umukinyi wa mbere mwiza ku isi je nemeza ngo iyo tuvuga football nziza umumeyere joueur nta mukinyi umumeyere joueur ameze neza nk'umugabo yitwa Lamine Yamal dufite kuba dusaba grand joueur dushobora kuba dufite ba Mbappe ba Erling Brotherand ba Mohamed Salah ba abasore ba Robert Lewandowski na Julian Alvarez ndamushize Julian Alvarez habwo Master Special Julian Alvarez ba Julian Alvarez muvuga mu by'ukuri aba n'aba grand joueur mugabo aba meilleur joueur nta numwe azimbere y'umukinyi yitwa Lamine Yamal umupira w'amaguru ku mugabane uri umwana n'isi yinjiye mu kibuga umupira wa mbere wonyine gusa akozeko assist yabaye assist nayibonye assist nziza cyane nabonye Robert Lewandowski mu guserebura umengo arakuntu arakayimaje akarerekana umengo araryohewe cyane ati ibi nivyo narimbuze n'umunsi ariko n'umunsi nyene match yo ku munsi uje gutsinda equipe Real Sociedad tuvuge ko equipe yitwa FC Barcelona yarayishije equipe Real Sociedad mu gihe twari tuzi ko banashaka Sociedad nayo nyene ari equipe igaragara ko ifite abakinyi beza bakubona bivuye binjira uno mukinyi w'umunyespanyo yitwa Ozabar n'abandi batandukanye nivyo bigaragara ko banashaka igice canke uravye match nyene yagiye kwinaba nivyo Barcelona ari imbere 75 hama 75 navuga ku ruhande rwa equipe Real Sociedad ukazara kwa Roger atatu ku ruhande rwa Barcelona 5 ukarakora 12 tuzanombe doti canke imipira yatewe kuza gusanga equipe twese Barcelona imbere nka 12 izashi mu igoro ugasanga Barcelona ifite 5 mu Sociedad ifite novuga ngo shika kuri 3 ku munsi w'ejo tuvuge ko equipe twese Barcelona ya Xabi Alonso nako ya Hansi Flick yarashijiki ino equipe yitwa ndavuga ngo equipe yitwa Real Sociedad dusanzwe tuzi ko banashaka ari equipe novuga ngo ikunda gutanga akazi gakomeye ku bigoma akomeye yuno meza adukiza rya Sergio Francisco ejo Houston Barcelona yarayishishike equipe Sociedad biragoye kudondagura kimwe ngo FC Barcelona ngo yasumbije ngo Real Sociedad umvo umaze kudondagura ngo FC Barcelona yasumbije Real Sociedad bigaragara ko hari n'ikindi kintu Real Sociedad isa nkaho yasumbije FC Barcelona muri rusange runo rukino rwa Real Sociedad na FC Barcelona yasumbije byose bishoboka byose bibaho muri football uno mugwa Real Sociedad kugarutse ukaraba FC Barcelona niwo mugwi wa mbere ufise ubuhinga ukina mu bwo kugumana umupira cyane burya abakinyi ba Newcastle nibo bavuze ati gukina na FC Barcelona iranateranisha avu ati uretse ko ari umugwi ushobora kuza ukagufata ahubwo hari n'ukuntu uteranisha avu urumva n'abakinyi batarambirwa kugumana umupira n'abakinyi bumva ko bagufata umva bakagumana umupira wo yakaba binakunda botanguye kujya kuntu batangura umupira ati arbitre kavuze filime gutanga umupira ugasanga na FC Barcelona itanguranye umupira mu Cambere iyo akaba bikunda umupira urukino rwose gorangiye FC Barcelona igumye ikora ku mupira wowe kaza gukora umupira uri kurasantra mu gihe bagutsinze igitsindo ariko bishitse bakakwaka umupira bikaza gukunda gukora ku mupira mu gihe bagutsinze naho nyine uza gukora ku mupira mu kiye gihe ugiye gutora umupira uwuzanya hagati mu kibuga kugira ngo uhane usantre mukine muri rusange rero FC Barcelona yasumbije Real Sociedad byose biragoye kumva ngo Real Sociedad ngo arahantu ngo afashe FC Barcelona ngo bigenda uko uretse action yagiye kubinagaragara Real Sociedad ironka action nziza cyane kandi kanatsinda itayifushije ubusa yavyajije umusaruro baza kuranka muri gisindo Cambere ku ruhande rwabo ariko kandi novuga ati muri rusange FC Barcelona yasumbije byose bisabwa muri football umugwi wa Real Sociedad umukino wo gufata equipe bari kubahura nayo bakazigerageza kwizunguruka ijya nino barondeza ukuntu bashobora kuyifata gutera mu igori n'ibindi bitandukanye Sociedad barabageze kwihagarara ko kubera ko uravye n'ukuntu bariko baragerageza kwataka equipe ya Barcelona vyari ibintu bisa neza binateye igomwe mugabo novuga ngo ikintu ca Czech bananiza kwabaye kudako critics uburyo buke bariko bararonka bwo gutsinda kubera ko Barcelona
ni ya ekipe nivyo nibiza kugusaba kuba ku buryo bwinshi bwo gutsinda kugira ngo ushobore kubatsinda ni ekipe ikwiye gutsinda ariko ni ya ekipe n'ubundi iyo urose bubiri canke butatu